mukamaje imbere yawe jewe nituye mu nyonga zawe none nyakira umezagire mana yanje nta handi hari ubuhirwe bwinshi atari mu nyonga zawe none nyakira umezagire mana yanje twinjire mu ngoro y'Imana tunamire iyo mana yacu dusenge ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mutagatifu. Dawa twese uri mu ijuru, uri Imana umubyeyi rukundo kigongwe, uri Imana umushobora byose, uraturengera mu makuba ukadutabara mu bitugoye, ukadutera iteka kandi ukaduteturura. Mukama ni wowe uduha ubuzima, Mukama ni wowe uturemera urubyino rushasha nk'uko Zakariya yabivuze Luka ikigabane cya mbere akabyandika. Turahezagiye ububasha bwawe bwo bwadushoboje kuba turi bazima kuri iyi saha. Turasabwe ngo amaraso ya Yesu Kristo atweze rwose, aduhumanure kugira ngo umwansi naza aje gusanga atacyafise aturega. Mwami w'abami mushobora byose, mugira neza nyene ijuru n'isi, nyene agahimbare, nyene ubudahangarwa. Hezagira amarangamutima yacu, bohora ibyacu biboshwe, ugurura inzira z'umunezero. Dutandukanye n'abarozi, dutandukanye n'abakinzi, dutandukanye n'imivumo, dutandukanye n'imikoshi. Hezagira abigeme bariko baragusengera mu kuri no mu mutima, uhezagira abasore bariko barakwitura n'umutima ufite ubutwari, uhezagira abagabo n'abagore, uhezagira imiryango, uhezagira Uburundi, uhezagira abarundi n'abarundikazi, uhezagira inshuti zacu n'abagenzi bacu, uhezagira abaduhezagira, uhindure abaduvuma, uhindure abadutyoza, uhindure abaraje ishinga n'imibabaro yacu. Arabara badasinziriye ngo tunezerwe, bahezagire. Hari abarara badasinziriye ngo tubabare, bahindure. Ndakuravuriye kwa amaboko kugira ngo uhezagire ubwoko bwawe bwo kuri iki gicaniro. Ndakuravuriye kwa amaboko kugira ngo imvura y'ibyiza n'ibyishimo ishungurukire ku bwoko bwawe. Ndagusabye ntihakagire umwana wawe n'umwe ari kuri iki gicaniro cy'ubutabazi bwawe Mukama yohererwa ngo umwasi yitwengere. Ndakwingize mwami w'abantu, ndakwingize mugira neza, ndakwingize mushobora byose, urandurane n'imizi byonyi byose byona imigisha yacu, urandurane n'imizi byonyi byose byona amahoro yacu, urandurane n'imizi ibyo byose bidutera ubwoba, ibyo byose bitwagiriza mu mitima, ibyo byose biduhangayikishije. Birandure kugira ngo izina rya Yesu Kristo rihabwe icyubahiro mu buzima bwacu, mu ngo zacu, mu mibereho yacu, aho tujya gushinga ibirenge uyu munsi, aho tujya kuganira uyu munsi, aho tujya gukorera ikintu na kimwe uyu munsi. Turasabwe hatwikirwe n'amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo ububasha bwo mu ijuru abe aribwo bukora, imbaraga z'abarozi zivunagugwe, umurozi abura ijambo, umurozi abura amahoro, indyarya ibura umutekano, abarya ibiturire bahungabane,
bategwe n'indwara y'akavuyo, bategwe n'indwara y'agahinda, bategwe n'indwara y'umubabaro, bategwe n'indwara yo guhererwa, abarya ibicurire, abarya imfubyi, abarya abapfakazi, abarya amarangamutima y'abakristu, baburanirwe nk'uko bavuze mu gitabo cy'amategeko mu kigabane cya 28. Ijuru ribahindukire umuringa kugira ngo ubwoko bwawe butunganirwe, twese duhuze umutima, twese duhuze amarangamutima. Umwiyorobetsi ntakagira ijambo, umwiyorobetsi ntakararama imbere yacu, umwiyorobetsi ntakinjira aho duherereye, umwiyorobetsi ntakugururirwe aho dukorera umurimo. Mwami w'abami mugira neza, icyo nase n'akavuyo muri twebwe, icyo nase n'ubwoba, icyo nase n'agahinda, icyo nase n'intuntu, icyo mpamagaye ni amahoro, icyo mpamagaye ni ibyishimo, icyo mpamagaye n'ubudahangarwa. Turahagurukiye kuri za ngazi tudugirako maze tukagira ubudahangarwa. None Yesu Kristo umukunzi mwiza, ba umutumira adasanzwe muri twebwe, ba umutumira adasanzwe muri iki kiganiro. Turaje gutangura igitabo cya 25. Turashaka gusoma ngo imitima yacu yuzure urweze, turashaka ko amatwi yacu yumva iby'umunezero. Iri ni izamu twise ngo izamu ryo guhindurirwa izina, izamu ryo guhindurirwa amateka, kandi twarabonye ko hari intambara iba kugira ngo dushobore guhindurirwa amazina. Turasa umusonga ukomoka mu guhamura k'umurozi, uwo musonga numusubire kabura amahoro, numubura uhitana uwiwe, kugira ngo yanke urunuka, guhora aroga, guhora atongera, guhora avuga nabi. Ntihakagire ubura amahoro kubera iri sengesho, kiretse umwambuzi w'amahoro. Abana b'Imana nimuhabwe umugisha, abana b'Imana dayimoni nizibasohokemwo zibavemwo, abana b'Imana amashinga y'ubwoko bwose nave mu buzima bwanyu, amashano nimuyadawe, ayandi nimuyacibwemwo, ibihago n'ibiguruke bigende, ibyafashe imigongo yanyu nibisohoke, ibyafashe amarangamutima yanyu nibisohoke, ibyafashe ibere ryawe ry'ibubafu nibisohoke, ibyafashe amaboko yawe nuyazamure ntushime Imana nibikuveko, ibyafashe amaguru yawe nibigende, ibyafashe ubutunzi bwawe nibisohoke, ibyafashe ubutunzi bwawe nibisohoke, ibyagumije urubyaro rwawe nibigende, ibyagumije igikundiro cyawe nibigende. Ubwiza bw'Imana bube kuri wowe na jewe, kandi ubudahangarwa bwa mushobora byose butugote, kugira ngo icyaduteza impanuka isuzugurike. Ndazuye abagira bahwere kubera ibitero by'abarozi, kubw'ukwizera kwacu Mwami Imana. Amazina yawe n'imitwaro yawe nimbayo yageze kuri iki gicaniro, ndasabye ngo ubudahangarwa bwawe butera akanyamuneza twebwe aba ari bwo bukora. Ikindi ndagusabye Mwami Imana, naragusabye ntuzosubire kwemera ko umwana wo bwicanira akenyuka. Abatubereye ibitambo twarababonye, bapfanye ubuto bwinshi, kandi bari ngaha batakuryajyanya icya 10, batakuryajyanya ishikanwa ry'aboro, batakuryajyanya visite tugira ku bapfunzwe. None rero se Mukama, ndongeye kuzitira muri iki gitondo, ndasa urupfu ruza ruhama umwana wo ku gicaniro, uko umubyeyi abyuka akazitirira ibibondo byiwe, uko inkoko ibundikira abaswi mu mubi ikamva ko indege cyangwa igisiga ataco byogira amaswi yiwe, niko nanjye nizereye mu ijambo ryawe, mereye mu bumanuko bw'isi, mu buseruko bw'isi, mu burengero bw'isi, mu buraruko bw'isi, hagati na hagati. Mere ngaha mu Burundi, ndagiye muri Afurika, ndagiye no mu kontina yose. Mwami w'abami, ndazitiriye ku bana bawe, ndazitiriye ku bahungu n'abakobwa bawe. Ndagusabye uduhe umugisha wo kuzobona ubwiza bwawe mu bihe byose tubayemo, kandi ndagusabye uduhe umugwiza, uduhe umunezero, uturinde kubabara, nutwagure twagukigwe, nudutere iteka kandi uduteturure amakuba atandukanye yadukureko, kugira ngo iki gitabo cya Yobu tugiye gusoma kitwigishe kandi kitubere intandaro y'umunezero, kuko amakuba atari iherezo ry'umwana w'Imana, ahubwo amakuba ni intango y'umugisha n'intahe y'umwana w'Imana. Yesu mwungere mwiza, turagire mu cyanya cy'ubwatsi butotaye. Ndasi inzara, ndasi ikigoyi, ndase kubundabunda, amadeni yaturihiye, uri Imana y'inzabu n'ifeza,
uwo yinjiriwe n'amadeni nubona aho bicisha kuri genda murihire ngaranzuye ibiganza sinjya kumwirengagiza kandi mwami Imana uwo yaburaniwe uwo yaherewe ndagusabye za nzira zawe zirenga igihumbi zugurure kugira ngo ashobore kunesherwa kandi ahabwe umugisha uri hejuru, ahabwe umugwiza uri hejuru, ahabwe ubudahangarwa twese hamwe twuzure ubwiza bwawe kandi turindwe icyitwa ikibi cyose. Amen. Muraho muraguwe neza. Umugisha w'Imana ube kuri twebwe ubwoko bwa mushobora byose. Turinjiye mu gitabo cya 25 muri bya bitabo bigize Bibiliya. Turi muri gazamu ryo gusoma dukuza ko kugira ngo Imana imaze kubona ko twateye intambwe yo kugura amatwi ngo twumve nkuko Yakobo yateye intambwe iturungikira umumarayika wayo Kristo Yesu aze aduhindurire izina. Igitabo cya Yobu rero tugiye kwinjiramo ni kimwe mu bitabo bikomeye byo muri Bibiliya bivuga cyane ku bigwanisho by'umukristo, ukwizera cyangwa ukwemera, bikavuga ku mibabaro ihura n'umukristo, ariko kandi kikavuga ku butungane bw'Imana. Ngerageje gato imbere ko dutangura gusoma abayincamake y'iki gitabo cya Yobu, mu kigabane cya mbere haraboneka ko Yobu yari umuntu wo mwizigirwa. Yobu yari umuntu w'intungane, atinya Imana, yubaha Imana, kandi arinda umutima wiwe n'urugo rwiwe icyitwa ikibi cyose. Byo murabibona muri Yobu ikigabane cya mbere guhera ku murongo wa mbere. Yari afise ubutunzi, akagira abana beza b'ubwenge, akagira iteka mu bantu. Yobu yaragerageje na Shetani. Shetani iravuga ko Yobu akorera Imana kubera ko yari afise ibyiza byinshi. Urumva ko Shetani ihora kuturega, niyo mpamvu iyo wasezeranye n'Imana ngo iguhe ikintu ukonera kiguhaye cyane nk'abadandaza iki ukonera kiguhaye munyuma ikindi wayisabye ukonera atebye cyako nisa nikuye mu akarenge, nuzoca uvuga ngo nasenze sinumvirwa Imana yagizene, uzomenye ngo hari Shetani yatwaye ikirego ku Mana, Imana ikayibwira ngo utabimuha ngo ntiyari kugusenga. Imana avuga ati ndazi ko atunganye, reka uno mushishinda bimuhe, reka mbere wanashaka no mubyo namuhaye nkuremwo kimwe. Niyo mpamvu no mu rupfu dukwiye kumenya ko ari gushima Imana, reka no mubyo namuhaye nkuremwo kimwe. Mugabo amushishure, umwana awunyurumo. Imana izidutererana nayo makarande kubera ko Shetani iriko iratwirata. Shetani bigambiriye kuvuga ngo gusenga ko ibintu byose bimeze neza, ariko nimba usenga Imana ko ibintu byose bimeze neza, uri umwangushi, uri umubeshi, ntabwo uri umwana w'Imana. Imana yonyine ubwayo ijya igira umwanya wo kugira inama ikagira agahinda kuko ibonye umwana w'umuntu amerewe nabi. Nitwe twokoma mu mahoro asasagaye. Murasoma Bibiliya murabe ngo Imana ngo abanyise baraborogeye amaborogo muri Misiri, ngo Imana yumva ari mu ijuru. Mwaza kwicogeye yari yibere mu bwiza mu byishimo muke, yari yagaraye agatima ku mwana w'umuntu no kuca yasezeranye. Imana rero yibonye ibyo yadusezeraniye igira agahinda yibona tutarabironka. Iyo tubifishemo uruhara igerageza uburiza n'akanywafu irabe ko twoyigarukako, kuko ngo namakuba naguteje nka kurya bacerora inzabo bakayicerera mu muriro, ko Isaya hano yavuga ngo naje amakuba niyo nagutyorororesheje kugira ngo ungarukeko. Umukanya isase nayo nirabiye hirya ndabukugene ushobora kungarukako. None rero bane barudasumbwa, none rero bakundwa b'Umukama, none rero bane banye n'ijuru n'isi, ndabahamagariye kugendana n'Imana, ndabahamagariye gukundana n'Imana, ndabahamagariye gukorana n'Imana, ndabahamagariye kuzura n'Imana. Imana mushobora byose, Imana yonyine ijuru n'isi, Imana y'inyaguhezagirwa, mwuzure nayo kugira ngo umwasi abure ibirego abarega imbere ya Data. Imana yarareketse Yobu arageragezwa, ariko Imana ntiyemeye ko ubuzima bwa Yobu bukugwaho. Yemeye ko Yobu ahwera. Mu gihe gito Yobu yatakaje byinshi mu byo yari afise. Inshuti z'umusaraba, bane barudasumbwa,
ushobora kuba uyu munsi utari mu munezero nk'uwo wari witeze, ushobora kuba uyu munsi utari mu gisubizo cy'ibibazo byawe nk'uko wari ubyiteze, ariko ntibisigura ko Imana iri kure yawe. Oya, Yobu yarababaye ariko ntiyahevye Imana. Yobu yarababaye cyane kandi ntiyatahuye igituma ibyo byose bimushikira. Yaribajije ibibazo ararira, ariko yagumye ahindukirira ku Mukama. Muriko muraraba, urabona iyindi ntambwe ya kane igaragaza igitabo ca Yobu. Abagenzi biwe baramwagirije, baramutuka. Ntibamututse nk'uko wabwira umuntu ngo wambwawe, mugabo hariho umuntu akwicura ko ikintu akakikubwira kikaba igitutsi. Nk'ubu akaraba hibwe nk'amafaranga mu nzu avuga ati nta wundi yayibye ni wewe. Akakuraba ingene ugwaragurika watevye kuvyara ngo burya wakoroye inda kandi atayo wakoroye. Ico ni igitutsi. Umuntu akwihweza akakwagiriza ikintu ko wagikoze kandi ataco wakoze. Rero abagenzi biwe baramwagirije, baramutuka. Abagenzi biwe batatu cyane cyane Elifazi, Bildadi na Zofari baremeje Yobu ko imibabaro yiwe itegerezwa kuba iriko irava ku vyaha yakoze, ariko Imana yahavuye yerekana ko ivyo bariko baravuga bitari ibyo. Iragahora ku ngoma kuko ihorana ubutungane bwayo mu buzima bwacu. Imana yarishyuye Yobu mu mpera z'iki gitabo. Imana iramwiyereka kandi imwereka ko ubwenge bwayo burengeye kure ubw'umwana w'umuntu. Yobu yaciye avuga ngo nari narakumvise, nari numvise iby'ukuri kuri wewe, ariko ibijisho ryanje rirakwiboneye, amatwi yanje arabyiyumviye. Aho ni muri Yobu 42 umurongo wa 5. Intambwe ya gatandatu izotugaragarira muri iki gitabo ca Yobu nuko Yobu yagaruriwe ibyiwe. Yobu amaze kwicisha bugufi imbere y'Imana agasengera abagenzi biwe. Byumvikane ko kugira ngo tugarurizwe ubutunzi bwacu turabwirizwa kubabarira abaduhama, turabwirizwa kubasengera. Mugabo narabwiye ni mubasengera muja kwiyunga nabo. Nambara uwo mwasambanye ugasenga uja kwiyunga nabo muzongera musambana, kuko umwana wishi aciye ubwenge. Ejo hari umuntu yambwiye ikintu, arambwira gusa uburyo namwishuye nabwo bwari uburyo butangaje. Hari nka saa 6 z'ijoro, yari umwe mu bana mfise ku gicaniro. Arambwira ngo aje umuntu atubwira turi ku kazi ngo hagati y'umusenzi, ngo umupasiteri yakoresha iryo jambo, umupasiteri ngo n'indaya n'umumaraya, ngo abo bantu babiri ninde yo influence yo kwega uwundi mu gihe baba bahuriye mu cyumba ari babiri. Mu gihe bahuriye mu cyumba ari babiri, hagati y'umupasiteri cyangwa umupatiri, donc bashatse kuvuga umukozi w'Imana n'imaraye, inde yo kwega uwundi. Numvise mbabaye kuko si 100% sinovuga ngo n'umukozi w'Imana, muga ku by'ukuri kugwanje ruhande n'umukozi w'Imana. Ariko ico bacatumye muhurira mu cyumba muri babiri, umwe yabaye indaya uwundi aba umukozi w'Imana. Icatumye muja mu cyumba muri babiri, nimba ari guhiga turabe umukozi w'Imana yo influence indaya kuko yoba yagiye mu butumwa. Mugabo nimba ari ibintu byabaguye kuko already acinjira muri ico cyumba muyugaraniyemo, yoba yamaze kumena ibanga niyo bari umukozi w'Imana. Kuko ni ikibazo kigoye rwose. Impamvu y'ikintu nibyo byishimo byacu canke niwo mubabaro wacu. Ejo turiko turavuga ku nyigisho, kandi abantu mutumvirije iryo nyigisho muzoba mwarahomvye gose. Ejo turiko turavuga ku nyigisho yo gutanga no kumenya agaciro k'umuntu. Numiwe n'ukugene Monsieur Firmin yaje azanye iyo teme umenga n'ibintu bibiri. Ndanamubwira tugitangura ni kumenga nitemeze ibiri kandi tuba dutumwanya mutoya. Ngo yanayihawe uko nyene. Gutanga no kumenya agaciro k'umuntu. Nsanga iyo utanga kuko duha abantu, utaza agaciro k'umuntu nta n'icyo ubukoze.
niba muvuga ngo ni bya 10 nimutaha agaciro kubera iki nimba ari ahantu ku gicaniro tuvuga ngo ni mu nzu y'ububiko ukagenda ngo nshiriye Anita ngo nshiriye Gasupari ngo nshiriye Melchior ngo nshiriye Buduniya ngo nshiriye Adonai ngo nshiriye Aisha ngo nshiriye uzobudekonye uzobumeje Tabita ngo ariko arabikora duga imisozi yabona ko agiye kugana Imana bisigura nutaha agaciro umuntu Imana yamuhaye agaciro ikishushanya muri ikagomba kwica yatuye Imana igerekeza uwo mugisha nzoburonga hari igihe Shetani gusangika kwisangira ukavuga uti noneho nakoze iki ukarunda icyo wiyegeza ukakibura ubugabo bw'Imana Erjibo aho naho burahashingiye Imana nishaka ko duhora mu bishobisho abanyabishobisho ni gake baronka ijuru bacitse ku icumu mugabo usanga hari ibintu byinshi batakoze Imana irashaka intwari hamugwana n'umutima ukubwira gukora icyo uri mu bishobisho atokora mbere yuko ufata ingingo ukabanza kurondera inkurikizi mbi yazo n'ineza ijozo usanze inkurikizi mbi zizoba ari nyinshi ukabanza ukitonda gufata ingingo mukwiye kwiga kumenya ndabasigurira no kuvuga igituma navuze ni nimba uwo mukozi w'Imana niyo ndayaba bahuriye mu cyumba umukozi w'Imana ari we koko apana uwo twibwira ko ari impuzu yambaye ibiganza byamwatiye idina sengeramo ari we koko niwe mwumfiriwaza kubera iki uri muri twebwe arakomeye gusomba bari kwisi iyo ndaya yo kugwamo ijini hokora ubutware bw'Imana none Eliya se abapfumupfumu banga 150 bashe na 100 ba Bayali na warugo abo yicishije ko kumwe bangana gute Eliya afatikira ari imvura ntigwe kandi Imana yarayishyize muri stock yarayigeneye n'igihe buri zuguruko manire kuri imvura y'ubwenge n'ubwiza ubuzima bwacu twiyubahe Kristo Yesu ari muri twebwe nukisuzugure kubera ukureho ukusa n'ibyubayemo amakuba duhura nayo si yagaragaza abo turibo ariko ukwizera kuri muri twebwe ubumwe twunzwe n'Imana mu ibanga iyo baramucira urubanza ariko mu ibanga ry'iwe yariyunze n'Imana yariyunze n'Imana Musa ageze imbere ya Farawo abapfumupfumu n'abakonikoni bakoriki bose imbaraga zarabatakarana ku buryo Musa yakiriye inkona akahindura inzoka bo bace bafata inzoka bakazikwiza mugabi ya Musa igacize kazirya zose wewe usonga ari sibe erega bagira ibihushane bagira ibintu binanije Daniyeli niki yakoze yaravuze ngo agambira mu mutima wo kutiyandurisha ibyo kurya by'i Babyloni ari umukozi w'Imana icyo cyumba yo gifata uwo muyondayo yibona igitsina ciwe mbese ho igitsina cyanyu gihaguruka gute amaranga mutima yanyahaguruka gute iyo muri kumwe n'abantu mudahuje nati uri kumwe n'indayiro umukozi w'Imana ni giki cyo gukora je mvumenga nk'ubu uye bigavuga ngo intege ngo ikiniki mbibiganza hoho by'umuntu atubaha Imana bubaha Imana bishobora gusedwiza umubiri wawe gute ubundi abakozi b'Imana bukuri nawe wura n'abagore bose bari gusa abagore bari gusa babona ko ari ivumwe babonye kuko babonye banyina canke babashiki bawe ukira umukozi w'Imana usibye umugore wawe umwe abandi bose n'abakobwa bawe ni banyoko ni banyogosenge n'abaturikwa none ibyo hamutari vise ubundi kuraraba n'ibyo no muri telefone hari abo bari uri gusa ni wo bumenje Oja nuvuti nigire muri Google kuraba ikintu ukabona uri gusa ugatangura gutatabitsa wakitse imodoka ari yonguragiye mu butumwa ukabona bari gusa ugatangura gutatabitsa kandi ko tukiri kuri iyi si abana bisi ntimuzobamara bazokwama bariyo gusabwira gito cyawe cyo undi cyumvire gerageza kugwa we ruhande ariko Imana ihindura ibiye n'ibintu irahari kandi ibyo bintu nk'ibyo sindanabwita uri kuraba Kristo Yesu umuntu wa mbere yujuje mutima mweranda n'inda yari yaratawe izo mbaraga izo nani zibasamaze na abo baroza ahubwo
jewe n'abarotsi abantu emwe n'amamara ati mwebwe murapfuye ni mwegeraho ndi murahiye n'abarotsi mugabo musambanye imborego ahindurwa n'ikiri muri jewe ko Kristo yari yambaye umubiri w'umuntu yari yicaye kuri bajyahoze ahahoze umurima wo kwa Yosefu yari yawe na Yakobo mugabo Imana ubumana bwari muri we nibwo bwahinduye irya ndaye Nemuzi ko bavuga ngo ndangoye ngo yicaye ngo kubirenge byiwe muzi hajya amakomantere y'abana b'isi kiri muri twebwe gisumba biri kwisi kigitabo cya Yobu kizoduha umuco niyo mpamvu nifuje ko tugisoma imbere ko twinjira mu kwezi kw'icenda kandi Imana yafashije tuzokinyarutsa ko kiranasobanutse hari abazi ngo Yobu ntiyabayeho wanashaka iki gitabo nicyo Musa yatanguye kwandika gusumba igitabo cy'itanguriro kinibaza ko ico gitangura Bibiliya iri korora amahame y'ubwami bw'ijuru nigeze ko yabigisha kuko amahame y'ubwami bw'ijuru uri kuraraba kuri Yesu Kristo aratanguye habaho Yohani Batista ahabwa iby'ubwami bw'ijuru arabivuga utavuga ngo yabyigishije nande yagize cyo gituma nk'umwasi w'iki gicaniro cyo muri komera Kristo ni muzima nawe ndamugirira impuhwe kuko ntacyo ndico ku buryo bw'uko Imana yancisha mu ijambo ryayo abana bayo bakabohoka nta byo kurya mfise mbaha nta muzu mfise mbaha nta mafaranga mfise mbaha isubwiza mu ndabako sa amateka avuga ngo uye ngo avuke mukwiye kuzamwitondera ibintu bimwe bimwe irabanza mu nda yo kwa Yohani Batista yo kwa Zakariya na Elizabeth izana muhoza ari Eliya uvuga umwuka wa Eliya ntupfa nk'ubu muri generation umwuka wa Eliya nk'uje kareka Imana nyimishavu nk'igiwe gusa mugabo imbaraga zari muri Eliya ndazigusabye nabwiye ngo ndimushike Yohani Batista ko anafatiye ku ngendo ya Yesu Kristo ndipfuza ku mwanya wose yari afise kubana n'Imana nanje nowubwira kandi Imana zose Imana ya Eliya Imana izingurize kabiri ntari se yagwirijwe kabiri ahubwo izingurize gatatu Eliya nawe wari yaramwigishije John si yaranyigishije Yobu agarurirwa ibyiwe yamaze kwicisha bugufi imbere y'Imana no gusengera abagenzi biwe Imana iramugarurira ibyiza kandi imuha umugisha uruta uwa mbere Yobu 42:10-17 Yobu amaze kwicisha bugufi birivuze ngo Yobu amaze kwicisha bugufi none rero ivyigwa tuzosanga kuri Yobu nyamukuru tuzotangura gusoma ejo imibabaro ntabwo ihora isobanura ko umuntu yakoze icyaha n'ubuntu umuntu ababaye yatebye kubyara ashomereye ntuzobihuze n'icyaha ubundi Imana igirira imbabazi abakoze ibyaha bakabisaba kwikigwaho kandi kabaho umugisha wuzuye kabiri igihe utumva ko Imana iriko irakorera ubuzima bwawe gerageza kuguma uyizigiye kuko ibihari bijya bishikira ikicecekera gatatu Imana irafise ubwenge buruta ubw'iwacu reka kugendera ku bwenge bw'isi gusa kane ibigeragezo bishobora kugerageza ukwemera kwawe ukwizera kwawe ariko ntabwo bisobanura ko Imana iba yagutaye gatanu kwihangana no kwizigira Imana birashobora kugushikana ku ntsinzi idasanzwe gatandatu ntidukwiye guca urubanza ku muntu ariko araca mu bihe bigoye none rero ubutumwa bukomeye bw'iki gitabo cya Yobu uravuga ngo naho utoba uri kuratahura iby'Imana iriko irakorera ubuzima bwawe guma uyizigiye Yobu 13:15 aravuga iciyumviro gikomeye cyane
yobu yahisemo kwizigira imana naho yari mu bihe bigoye. ubundi yobu natwigishe ukwemera nyakuri, atari ukwemera imana igihe ibintu byose biriko biragenda neza gusa, ahubwo muyizigire no mu gihe utarabona igisubizo ku bibazo bihangayikishije ubuzima bwawe. Gira umugisha, uri umwana w'Imana.